of Glorians in USA. Iterambere ry'ibikorwa no gufashanya kw'abarundi muri Amerika. Indongozi zitakame ku ijambo kandi DICOBU Akwizina je yitwa umwe mugabo nihera nandi ndi mubahiganwa kuri DICOBU Award 2022. DICOBU Kona wumva DICOBU banyita Dcash nkavuye muri Phoenix. Ndavuga ikirundi ariko cyane cyane nkunda kurimba mu Kiswahili, so mwumvise Kiswahili bimubwire ngo ni Muswahili, ndi umurundi mwumvise DICOBU mbahehe sawa DICOBU dukundane dufashanye mu bitugoye DICOBU. Guys, you know, very young spirit, muri Salt Lake City, Utah. Kandi ndabashimira kubona mwatwakiriye. Big up to DICOBU. Sitaongea mengi, DJ uwe tayari. Amahoro y'Imana dukomera amashimana ubona turi kumwe ngaha. Abanze no kubera uyu munsi nje nirabura muri TV mbafite inzobe yaje nitwa nziza Desire va muri Texas. Ayo bava muri Texas ngaha, aba muri Texas. Ndishimye kubona ndi muri iri ganwa kandi biranshimishije kubona abantu bose babiteguye kwiyumvira gukora igikorwa nk'iki. Turabarundi biradushimisha kuko bitera iteka igihugu cyacu. Ndabesha turabanyamerika ku mpapuro ariko mu maraso no mu mutima turabaki sawa. Murakoze cyane. Wanakwambia huyo Desire leo mtamwona. Tuachari ngaha mu kibanza cyabereyemo Miss Burundi USA, aho tuguma tubona abantu batandukanye. Hari umusore w'umurundi w'umuririmbyi mutamenyereye abikora neza cyane. Turabe ko yoshobora kutwidondora anagira ko abibwira kugira ngo mumumenye. Akazina kawe witwa nde? Nitwa Dcash Music. Amazina yawe yose y'ikirundi? Ayikuri nditwa Ntiruva kuri Laurent. Allow me to love you, my love. Allow me to love you, baby. Allow me to love you, my love. Uba uheruka mu Burundi ryari kugira ngo abarundi bamenye ati uyu n'umurundi kweri wiwacu, kubera ko izi televiziyo zirakurikiranwa n'abarundi bari hano n'abarundi bari mu Burundi? Just na sindigira ngena mu Burundi ariko ndo murundi ndavukiye muri Tanzania, but n'ikirundi ndacigiye ngaha nyine muri America, but ubu ndakivuga neza nta ngorane. Ariko ni vyiza gutembera mu gihugu cy'u Burundi, batumira kugira ngo muze muramenyerana n'abaririmbyi musanzwe mukora umwuga umwe, kubera hano ni muri Amerika usanga biragoye kugira ngo mumenyane n'aba baririmbyi b'abanyamerika. None uwo uplaninga ryari kubona aho usubira mu gihugu cy'u Burundi ukahatembera vyonyine? Je gusubira mu Burundi atari umwaka, ndoca mvuga ati ni next year niho nzosubira mu Burundi kugira ndahabone menye ko ari muhira. Mvuga ati aha ni muhira ndahageze, ndoce ndita umurundi ukuri kweri. Watanguye kuririmba ryari? 2013 niho ndatanguriye kuririmba. Ufite indirimbo zingahe? Mfite indirimbo nka 50 ko, ariko harimo zimwe ntarasohora. So kuri YouTube mfite
nk'indirimbo 20 n'izindi. Izi ni televiziyo zibiri, ni Burundi Kingdom TV na Brighton TV. Babwire izina ryawe ukoresha kuri YouTube kugira ngo bazoshobore kugufollowinga barabikorwa vyawe. Kuri YouTube je nkoresha Dcash Music, ugomba kundonka ugize gusa Dcash canke Dcash Music ucundonka kuri YouTube. Indirimbo ya mbere yitwa Bazoza, yindi yitwa So Fine, yindi kitwa So Beautiful. Wow, na video. Mfise ama video nka 3 ku sindagira ama video menshi ariko soon ndikunda planning ngira ama video menshi. Nakahe kazoza ubona mu muziki? Mu muziki akazoza mbona nuko ntakinzi no munsi nzocinda n'indi misi kubera everything nukwiyemera. Believe in yourself and everything is gonna come later. Twabonye wari urahiganwa mu ba artist na uri hamahigwe canke urabona ati jewe vraiment nziza Desire genda jugo ya performance yandiye vraiment wewe ubibona gute mu mutima wiyumva gute? Mu mutima ndiyumva neza, nziza Desire yagize neza ariko hari confidence mfise ivuga ati ntuzushyira umusani wundi imbere atari wewe wonyene, so ntuzugira iki sinze nshyira umusani wundi imbere yanje, nije nkwe kwiyemera kwanza kuriko ndemera abandi, urabona. So Desire yagize neza ariko nanje mbona ko ndagize neza, so ivyo ibigenda vyose nuko nyene. Uriteze imodoka ihava itangwa mu mwanya? Nditeze nta kibazo ariko nditeze kubera ndi confident. Aha muri Amerika hari abaririmbyi usanga bakomeye, jewe abaririmbyi sindabakurikirana cyane ariko hari haba usanga ndazi uwitwa MT #1 kubera iki ndagiranira ama collaboration. Gituma ntagira ama collaboration right now nuko ngomba gukuza izina ryanje kwanza abantu bamenye ko uwondi ariko iyo ugize collaboration n'umusani azwi biragutuma nawe uduga. Ndaragize collaboration n'umusani yitwa 16 wo muri Tanzania ariko nta ndasohora ndindiye video gusimanzi igirene niho nzoca ndayisohora, hanyuma abandi basani nzoza ndagira collaboration nabo nyene bukebuke. Kubera ko abarundi mukunda muri Tanzania kurusha mu Burundi? Igituma Tanzania dukunda Tanzania nuko ugize n'umusani wo muri Tanzania yo have atuma like now ugende uduge cyane kubera bene bafise n'amamiliyoni, bafise nk'amamiliyoni kunuku, so batu like tukoze collaboration nabo bo tuduza natwe tukaduza biwacu bo mu Burundi. Mu Burundi baraduze, sinzi ko maze kwibona hariho Double J, hariho Sat B, hariho ba Big Fizo, hariho abantu benshi baduze mu Burundi. Kubera iko utoshaka kwiyumvira ati reka ngende kubera ko ndi umurundi kandi nkunda igihugu ngende gukorana nabo barundi bagenzanje. Ikindi cyo mu Burundi nukuvuga ati abarundi abo mu Burundi cyane bakunze kuba bazimviye, sinzi gituma bakunda kuzimba, ariko ugiye muri Tanzania usanga ariko amahera hano murayafise. Turayafise ariko ni bukebuke, kwanza dutangura bukebuke, tumaze guspendinga ku muntu ari low tukaca tugenda step by step, urabona. Mwakoze cyane, turizera yuko mu mwaka uza, ariko mu kwindwi ngo hariho urugendo rw'aba diaspora, sinzi ko kubizi na majahe bizobera hehe urugendo rw'aba diaspora bagenda mu Burundi imisi yose mu kwindwi, kubera ko utiyumvira ko ushobora kugenda muri bo kugira ngo uje kuvizita igihugu ko utaranagishikamwe kuva uvuka. Bishoboke ndose lucky ndoshobora kugendayo, ariko bidashoboke ndomanza nkarindira nk'umunsi wanje ukagera akaba ariho ngenda. Sawa, urakoze cyane. Muze kumukomera amashi kuko n'umuririmbyi nagwa byari byoroshye muri nabona yuko iki kintu natwe cyatugoye cyane kugira ngo aba bantu batatu tubatore. Aba bantu uko bakoze kugira ngo tumenye uwa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu twagize ikibazo, ariko byagenze neza. Uwa gatatu
mumugomera amashi menshi. Nababwiye ko twagize ikibazo kuri aba baririmbyi batatu. Twagize ikibazo. Umuririmbyi wa kabiri banza kuririmba gato kuko ntabwo byoroshye kuvugwa kabiri, bisaba yuko nja mu mwuka bisaba ko nja mu mwuka ntibyoroshye. Urubanza DICOBU oye! DICOBU oye! Mbega urubanza, innocence